Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure yemwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubashikiriza amakuru ahambaye kandi anateye ubwoba arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ubu amasoko menshi atandukanye ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko ashobora kuba yaratorotse agahunga igihugu, abandi bakavuga ko amagara yiwe yoba atifashe neza kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamenye umugambi uhambaye kumutorokesha akaba yamugirira nabi. Ni byinshi twabateguriye birabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi ndetse n'ibigiye gukurikiraho nyuma yaho atorokeye, ndetse n'andi makuru menshi atandukanye ariko aravuga gateka kazina muntu. Byose tugiye kubashikiriza mu nido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya aba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri s'abone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amashirahamwe arenga 40 asaba yongerwa ry'ikiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe gutanga amakuru. Amashirahamwe ashika 40 y'u Burundi na mvamakungu ahamagarira inama ijejwe agateka kazina muntu muri mwishirahamwe mpuzamakungu ONU gusaba iyongerwa ry'ikiringo ku ntumwa idasanzwe ijejwe gutanga ivyegeranyo ku Burundi. Ku bw'ayo mashirahamwe, iyo ntumwa idasanzwe ya ONU iracafise igikorwa harabwe amabi ahonyanga agateka kazina muntu ariko arakorwa mu Burundi. Gitega yo ntiyipfuza kumva havugwa iyo ntumwa idasanzwe. Abenshi mu baharanira agateka kazina muntu babona ko iyongerwa ry'ico kiringo ryari rikwiye, mu gihe hariho harabandanya hakorwa amabi menshi afatiye ku guhonyanga agateka kazina muntu mu Burundi, kandi kubona leta yarananiwe no gukora ibishoboka kugira ngo abakora ayo mabi bahanwe canke ifate mu minwe amakenga ashikirizwa n'abaharanira agateka kazina muntu b'abarundi na mvamakungu. Iyo nama ntiyategerezwa gutezura ku ntumbero yayo, niko basaba mw'ikete ryuguruye. Mu nama igira ya 54 iteganijwe kuva kwa 11 gushika kwa 13 gitugudu uza, azokwigwa nimba ikiringo c'iyo ntumwa idasanzwe co kongerwa canke nticongerwe. Ikindi naco nuko babandanya bavuga inama idasanzwe y'agateka kazina muntu itegerezwa kuraba neza ko iyo ntumwa idasanzwe ishobora gukora igikorwa cayo cane cane ico kongera ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, kugira ibyo isabye mu ntumbero yo kwiga neza no kuraba amakuru yatanzwe n'impande zose yishimikije cane cane igikorwa c'umugwi ujejwe amatohoza. Babona ko mu ntumbero yo gukora neza ayo mabanga yo gukurikirana no kwegeranya amakuru, iyo ntumwa idasanzwe ikeneye uburyo nyabwo. Umunyamabanga mukuru ategerezwa kumuha ubushobozi butuma abasha gutunga abakozi kugira ngo babashe gukora neza. Muri ayo mashirahamwe harimwo Human Rights Watch nk'iri kw'isonga, Akati Burundi, Amnesty International, APRODH, Ligue Iteka ndetse n'andi mashirahamwe menshi cane atandukanye arakorera mu mahanga ndetse n'akorera mu Burundi. Ukudahana n'umwizero w'umwanya muto. Uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi bibandanya bitera amakenga menshi. Intambwe zidashemeye kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahiye muri Ruheshi 2020 ni intambwe ija imbere co kimwe n'ibyo yagiye aremera akanabishira mu ngiro ku bwigenge bwo gushikiriza ivyumviro no kunagura igisata c'ubutungane ntibyigeze bitunganywa, niko vyiyamirizwa n'ayo mashirahamwe avuga ko mu Burundi atagateka kazina muntu kubahirizwa. Ku bwabo barongoye ayo mashirahamwe, ukudahana gutera intege umurwi ukora ayo mabi. Nta ndongozi yo ku rwego rwo hejuru irabazwa amabi yakozwe ifataniye isano no kurwanya imigumuko yo muri 2015 canke iyicwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abaharanira agateka kazina muntu, abamenyeshamakuru hamwe n'abandi bashira ijwi ryabo hejuru bagaragaza ubwigenge. Igihushane bamwe basa n'abashimiwe mu guhabwa amabanga muri leta niwo mwihwezo ukorwa, kuko nyine abakoze amabi atandukanye nka bose barashimiwe bahabwa amabanga ahambaye muri leta. Ligue Iteka rikora ivyegeranyo bifatiwe ko n'igisata ca leta ya Amerika rirabishimangira
kandi rikavuga ko ibyaha byo guhonyora agateka kazina muntu byabaye byinshi ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amabi akorwa ntiyigeze hagarikwa. Twaramenye ubwicanyi ndengerabutungane, abantu banyurujwe, abahagaritswe bapfungwa agasakisaki, ibikorwa byo kuboreza igufa abantu, ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'ibindi byinshi, byemezwa n'iyo yagize arirongoye. Atanga ibitigiri biteye ubwoba. Ku kiringo kitarenze imyaka 3 gusa cy'ikiringo ca mbere c'umukuru w'igihugu Neva, abarenga 1800 barijwe, abarenga 1900 barahagaritswe by'agateganyo, ibiziga birenga 780 byaratowe bihambwa gihutihuti atamatohoza abaye, abarenga 130 baranyurujwe, abarenga 370 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, abarenga 200 baraborejwe igufa. Niko yagize adondagura. Ibiriko biratera amakenga kubona ikiringo kitarenze imyaka 3 abantu bashika 1800, abashika 1900, abashika 780, abashika 1300 bose baburwa irengero, abandi bakagandagurwa, abandi bagatorwa ari ibiziga. Ni ibintu biteye ubwoba ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nico gituma niko ashimangira twategeretse ko ikiringo c'intumwa idasanzwe ijejwe gutanga amakuru yongerwa ikiringo, bitabaye uko amabi azokorwa atagitabaza. Muri mukakaro guheze iyo ntumwa idasanzwe yari nayo nyine yatangaje bitigiri byinshi ku gateka kazina muntu mu Burundi imbere ya ONU. Nubwo hari imvugo zo kwizeza igihugu kiri mu ntwaro y'umugambwe umwe, hari kutihanganirana no gutoteza abashikirije ibyiyumviro bituma imigambwe itavuga rumwe na leta ita ingufu, gutinya gushikiriza amakuru ku binyamakuru, ihagarika ry'agasakisaki ry'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, abo mu mashirahamwe yigenga, abamenyesha amakuru n'abanyamashirahamwe bari mu buhungiro. Niko byamenyeshejwe na Zongo urongoye umuhinga wa ONU araba ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi bijanye n'agateka kazina muntu. Kubwiwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose nta kibanza bafise mu Burundi, kubera gutinya gushikiriza ibyumviro. Abarongoye amashirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu niyo yonyine ashobora gukora adafise amakenga. Ikibabaje nubwo bahunze abo baharanira agateka kazina muntu bari hanze y'igihugu barirukanwa ko akarorero ni umurwi w'intumwa z'abarundi wasohotse uva mu nama igira 138 y'umurwi ujejwe agateka kazina muntu. Izo ntumwa zanka kwicarana na bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bari mu buhungiro. Niko ashimangira. Iteka ntaco ivuga ko ahamagawe n'abagenzi bacu bo kuri Voix d'Afrique kugira ngo agire ico ashikirije ku kamo k'amashirahamwe yigenga yo mu Burundi na mvamakungu. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye ntaco yashimye gushikiriza. Nubwo buri uko uwuserukira Burundi i Geneve yari yiyamirije icegeranyo ca ONU, akiyamiriza akoreshwa ry'abansi b'igihugu ciwe. Uburundi ku ncuro yindi buramenyesheje kandi ko butazi igikorwa buriko buhitamwo, kandi ko ibyo biriko biva mu nyifato y'akanama gahengamye ku mvo zitaramenyekana, bigamije kubandanya isekeza ryo gutanga amakuru atariyo. Byashatswe kandi bishirwa mu ngiro bishikikiwe ibyegeranyo bibandanya bitangwa ku bijanye n'agateka kazina muntu bigira ko baharanira kandi koko batagaharanira. Niko yavuganye imvugo y'ubwibone Elisa Nkirabirori aserukira Uburundi. Ubu ayo mashirahamwe asaba ahubwo ko habaho ingufu za ONU kugira ngo hamenyekane ibimenyetso byo hejuru byo kugurura urubuga rwa politike rutarimwo uburyarya mu bijanye n'uko amashirahamwe yigenga akora. Uburundi bwategerezwa kwerekana ko atana kimwe buhisha. Kubwa niyo yagize aserukira abagenzi biwe bo mu mashirahamwe atandukanye. Kubera iki leta y'u Burundi ibandanya ihakana canke ifata minenegwe ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu, bukananka gukorana mu buryo bwisanzuye n'amashirahamwe n'imirwi yigenga iharanira agateka kazina muntu bukabemerera kuja mu gihugu? Niko yibaza.
urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, akaba yaragiye anazezwa amabanga akomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko muri ino minsi amakuru atandukanye akaba ariko avuga ko ashobora kuba yaratorotse, kuko aho yari afungiwe nta muntu n'umwe aherutse kumukubita ijisho, habe n'abo mu muryango wiwe ntibaherutse kumubona, ahubwo barabandanya basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yabereka aho uwabo ari. Ayo mashirahamwe aravugana agahemo ibijanye n'imvugo y'agahemo ibijanye n'urubanza rwa Bunyoni, hibaza nimba ihagarikwa n'ipfungwa ry'agateganyo hishimikijwe ivyagiriji bikomeye vyagirizwa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni, koba ari akaryo keza k'ubutungane, mbere yo gushimangira ko bibabaje kubona ibidashika kuri urwo rugero ku bijanye n'ivyaha yagirizwa bikomeye mu bijanye no guhohotera agateka k'azina muntu yategetse ubwiwe canke yahagarariye, nk'ibikorwa byo kuboreza igufa abantu n'igandagurwa ry'abantu rikorwa n'igipolisi cane cane igihe yari umushikiranganji w'umutekano mu gihugu. Nta kimenyetso na kimwe gihari cerekana ko hoba harashoboye kuba amatohoza kuri ivyo birego, ugukurikiza intambwe mu bijanye n'ubutungane, uburenganzira bwo gukorerwa urubanza rudahengamye bitegerezwa kubahirizwa nk'uko bitegerezwa kubahirizwa ku murundi wese, niko ayo mashirahamwe asaba, kuko arabona ko urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni rutazigera rubamwo ivyo yakoreye abarundi, ibyaha bitandukanye vy'agahomeranwa yakoze akiriwe arongoye igipolisi, aho aba mashirahamwe abona ko leta Evariste Ndayishimiye ititeguriye kubimubaza, ahubwo bakabona ko yamupfunze kugira ngo yigeze kure umukeba wiwe w'ibihe byose. Tukiri kw'iyo nkuru ijanye n'agateka k'azina muntu, birababaje kubona umunyororo arekurwa ariko ntapfungurwe, bikarangira aguye aho apfungiwe mu gihe basabye ko ajya kwivuza ariko bikanga. Urupfu rw'umunyororo Mervine Shunguryimana, ububegito bwa Procureur General Felicite Nishemezwe. Umunyororo Mervine Shunguryimana yaritavye Imana kuwa gatanu uheze kw'igenekerezo rya 25 ukwezi k'umunani 2023 mu bitaro i Gitega. Ibyo byabaye mu gihe Mervine Shunguryimana yari yejejwe na sentare nkuru ya Gitega kwa 21 ukwezi k'umunani 2023, ariko Procureur General Felicite Nishemezwe aranka kumurekura. Abaganga b'Igitega bari basabye ko Mervine Shunguryimana yanyarukanwa i Bujumbura kugira aronke abavuzi babishoboye. Umuryango w'umuhisi waratakambiye Procureur General Felicite Nishemezwe aranka kumurekura ngo aje kwivuza. Felicite Nishemezwe yabonye Merveille Shunguryimana aracikanye, aca aranyaragasa asohora urwandiko rwemerera umuhisi gusohoka ibohero, ako ni akamaramaza mu gihugu. Shunguryimana yari yahagaritswe muri Ruhuhuma 2023. Kwa 22 ukwezi kwa 2 2023 Igitega muri quartier Musinzira harafashwe abantu 24 bariko bariga uburyo bwo kwitunganiriza imigambi, bakaba bahurikiye mu ishirahamwe Muco no muri koperative Buzoca. Abo bantu bafashwe bagirizwa ko bari mu bahuza ibitsina babisangiye, baca barapfungwa. Kuwa 21 ukwezi k'umunani 2023 sentare nkuru ya Gitega yaciye urubanza, ababuranyi bararumenyeshwa. Sentare yaremeje icaha ku baburanyi 7, ica ibahanisha umunyororo w'umwaka. Ababuranyi 14 basigaye sentare yabejeje ica irabarekura. Muri abo bose sentare yejeje nta numwe wigeze arekurwa. Naho biri gutyo, Procureur General Felicite Nishemezwe ntiyigeze yemera kubarekura. Kwa 24 ukwezi k'umunani 2023 umukuru w'ibohero rikuru rya Gitega Josiane Nishimwe yarandikiye Procureur General Felicite Nishemezwe amusaba urwandiko rurekura abanyororo baherutse kwezwa na sentare. Josiane Nishemezwe yibukije Felicite Nishemezwe ko ingingo ya 262 yo muri Code de Protocole Judiciaire ivuga ko iyo uwupfunzwe by'agateganyo yejejwe na sentare canke agacibwa gutanga amande gusa aca arekurwa ubwo nyine, naho parike yoba yunguruje urubanza. Felicite Nishemezwe we ntiyabyumva gutyo, uwo munsi nyine yaciye yunguruza urubanza yongera agumiza mu munyororo b'abapfungwa bose.
Amanyanga ya Felicite Nishimezwe amaze kumva ko Mervyn Shunguryimana arembye. Ku wa 9 ukwezi k'umunani 2023, muganga Manirakiza Jean Marie wo ku bitaro bikuru Hôpital Regional bya Gitega yaranditse ordonnance médicale yasaba ko Mervyn Shunguryimana aja kuraba umuganga w'umuhinga i Bujumbura, kubera yabona ko Mervyn arembejwe n'indwara y'igitugu bakaba batagira umuhinga i Gitega. Abaryango babikojeje Procureur General Felicite Nishimezwe yarabyanse rwose, aho sentare ifatiye ingingo yo kurekura Mervyn Shunguryimana aho abiwe bagize bati Imana yacanye duca tumujana i Bujumbura. Felicite Nishimezwe yabandanije kunana yanga nyine kumurekura. Kwa kane kw'igenekerezo rya 24 ukwezi k'umunani 2023, amaze kumva ko Mervyn Shunguryimana ageze ku mpfiro, Felicite Nishimezwe yarasohoye urupapuro rurekura Mervyn Shunguryimana, ariko arurungika rutagira ikimangu kashe, bisigura ko atagaciro rwari rufise. Bukeye kwa gatanu kw'igenekerezo rya 25 ukwezi k'umunani 2023, yumvise ko Mervyn Shunguryimana yamaze gucikana. Felicite Nishimezwe yarakebwe ati ibi bintu bizohava binkwegera, niko gutuma ko rwa rupapuro yari yaraye asohoye rutagira ikimangu aca asohora urundi rufise ikimangu, ariko agumiza ko itariki ya 24 ukwezi k'umunani 2023. Ni ukuvuga ko Felicite Nishimezwe yatanze ruhusha rurekura Mervyn Shunguryimana yamaze gupfa kandi yararumwimye akiri muzima. Intumbero Felicite Nishimezwe afise ni iyo kwagiriza umuyobozi w'ibohero rya Gitega ko ari we yasamaye, yaretse gusohora Mervyn Shunguryimana kandi yari yamaze guhabwa urupapuro rumurekura. Si ubwa mbere tuvuga amanyanga ya Felicite Nishimezwe. Kuri no mboneshakure haraciye iminsi tubahaye inkuru y'umunyororo yitwa Atibu Japhet afise imigenderanire idasanzwe na Felicite Nishimezwe yakubise mugenzi we kugeza aho acikana, ariko Felicite Nishimezwe abigira akamizwe n'ingoma, ahubwo ahana abanyororo bose bariko basaba ukuri kuri iyo dosiye. Twarababwiye ingene uwo munyororo kubera ubugenzi bwiwe na Felicite Nishimezwe yiyamira hanze kugeza naho yasohotse akaja gukora ubugeni n'umugore agira kabiri mu Kayanza, mu nyuma urugo akarushinga i Bujumbura atacamira. Imyidogo yerekeye Felicite Nishimezwe ni myinshi cane, ariko we akavuga ko ari intakorwako kubera ubucuti bwabe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Umuhisi Mervyn Shunguryimana yavutse mu mwaka w'1990 mw'Ihigiro muri komini n'intara ya Gitega. Yari yubatse urugo rwiwe ruri ku mutumba wa Ntobwe muri komine n'intara ya Gitega nyine. Turahojeje umuryango wabuze, dusabye ko Procureur General Felicite Nishimezwe yakurikiranwa, ntabereye kuzezwa amabanga y'ubutungane kuko arakora amakosa atandukanye cane. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku makuru ajanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni, aho abenshi amakuru ye batariko barayamenya, ariko amakuru atandukanye ava mu masoko yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'amasoko ava mu iperereza akemeza ko General Guillaume Bunyoni yoba yaratorotse ibohero kuko yatorokeshejwe n'akarwi k'abajenerali barwanye muri FTD, ariko ubu ngubu kugeza ubu umuryango wiwe ukaba utazi aho uwabo aherereye kuko barituye inzego nka zose ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ntibagira ubabwira aho uwabo yagiye mu gihe aho yari amaze iminsi apfungiwe ubu ngubu atawuhari. Amakuru menshi akagaragaza ko General Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yaratorotse, ariko andi masoko atandukanye ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko ashobora kuba yaranagandaguwe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramanye umugambi wo kumutorokesha hakiri kare, amaze nawe ahita ategura umugambi wo kumugandagura, kuko yabonaga ko nyine atazatwara igihugu c'u Burundi mu gihe General Guillaume Bunyoni azaba agihema umwuka w'abazima. Niba atarapfa, amasoko menshi aremeza ko amagara yiwe yoba atifashe neza, akaba ari nayo mpamvu bari kwanga kumwereka abaryango biwe. Ibintu birabandanya kuba bibi cane kuva aho General Guillaume Bunyoni afatiwe agapfungwa, kuko
bamwe n'abandi ntibahuriza ku mugambi Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe wo gupfunga General Arenguiyome Bunyoni kandi abatamushyigikiye ni abajenerali nka bose barwanye muri FDD babona ko nabaza bapfunga igihe nikigera. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, turabandanya kubatohoreza amakuru ajanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, niba ataragandagurwa turaza kubabwira, kandi niba koko yaratorokeshejwe nabyo muraza kubimenya amakuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.